Imana imaze iminsi ine iriko iradutwengera ngaha muri iyi ntara nziza ya Gitega, muri iyi komine ya Mutaho. Twarabonye vyinshi kandi twaranezerewe, nico gituma mubona twese dufise akanyamuneza ntangere ku mutima. Iyi minsi tumaze ngaha ntiyabaye impfagusa, twarahezagiwe. Muri iyi minsi twarashikirije Imana imitwaro yose dufise, twarashikirije Imana iki kiringo c'imyaka indwi kiri imbere yacu, twarashikirije Imana imigambi izorangurwa muri iyi myaka indwi, kandi turizeye tudakekeranya ko Imana yavyakiriye kandi izotugirira neza. Reka rero mfata aka kanya nshimire mwebwe mwese, mwebwe mwitavye iri koraniro ridasanzwe, ikoraniro ryerekanye neza ko mu Burundi twamaze kuvavanura n'aka gatima k'uburyarya, agatima ko kwama turi mu njyane ducanamwo. Ndabakengurukiye rero cyane cyane mwebwe ndongozi z'igihugu, kuko ndazi neza mwamaze iyi minsi ngaha ariko mudahagaritse n'ibikorwa by'igihugu. Ni ukuvuga yuko mwaritanze muriha uwundi mwanya tuvuye ngaha mukaja ku gikorwa, ni ukuvuga mwakoze amasaha menshi kugira ngo iyi mihezagiro ntibacike. Ndabakengurukiye cyane rero kubona mwaraje kudufasha kuremesha abarundi bose iyo bava bakagera, kuko igisabisho twavuze ko ari icy'igihugu, nico gituma iyo bava bakagera bose baragikurikiranye, kandi Uburundi bwarahezagiwe kubera bo.